Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR DIVINE. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavuga butumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR DIVINE. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Shalom, shalom, nshuti z'umusaraba, ndabaramukije mu izina ry'umwami wa Yesu Kristo. Muri kumwe na mwene so Ntakarutimana Eric. Turashimiye Imana yatuzigamye, yabanye natwe, tukaba turangije umwaka wa 2023, tukaba dutanguye undi mwaka wa 2024. Uno munsi turi tariki 2 z'ukwezi kwa mbere mu 2024. Turashimiye Imana rero muri SAVEUR DIVINE yaratuzigamye, yabanye natwe, turiko turahimbaza umwaka mushasha tunezerewe. Twagiye tubona ikiganza c'Imana, twagiye tubona inyishu z'ibibazo vyacu, hari imitwaro myinshi twasengeye twishyuwe we. Imana yacu yo mu ijuru nihabwe ishimwe n'icubahiro. Rero turiko turaganira muri ino ndwi itangura umwaka, muri kuno kwezi gutangura umwaka, ino ndwi ya mbere turiko tuganira ku ijambo ryo kwizera. Ni ijambo rivuga ngo tuduze ukwizera kuko Imana izodukoresha ivyubuhizi. Imana ishimwe cyane. N'iri jambo tuzoganira ko muri ino ndwi yose abakozi b'Imana batandukanye bazorivuga ko. Turasoma amajambo y'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yohana igice ni ca 14 ku murongo wa 12. Havuga ngo nukuri ndababwire, unyizera ibikorwa jewe nkora nawe azobikora, kandi azokora ibibiruta kuko jewe ngiye kwa Data. Imana nishimwe. N'aya majambo bene data, amajambo meza Yesu Kristo yavuze abwira abigishwa biwe ndetse n'abandi bose bariko baramwumva. Avuga amajambo akomeye cyane, arabwira ati nukuri ndababwire, unyizera ibikorwa jewe nkora azokora n'ibibiruta. Haleluya. Hari ibikorwa dusoma muri Bibiliya tubona ivyo Yesu Kristo yakoze, ni ibikorwa bidasanzwe. Yarazuye abapfuye, yarazuye Lazaro yapfuye, yarahumuye impumyi Barutimayo n'abandi, yarakijije abantu imibembe, abantu bagwaye ingwara zananiranye gukira yarabakijije, n'ibindi bikorwa bitandukanye byiza no kuvuga ubutumwa bwiza. Haleluya. Yesu Kristo abwira abigishwa biwe ati unyizera ibikorwa jewe nkora ati azokora n'ibibiruta. Rero bene data ndabatumirira kugira ukwizera, twizere umwami w'abami Yesu Kristo umunyabushobozi. Yesu Kristo yadupfiriye, Yesu Kristo ni muzima. Umwizeye ibikorwa yakoze nawe azokora n'ibibiruta. Imana nishimwe. Ijambo ry'Imana n'ukuri, ijambo ry'Imana ntiribesha. Ijambo Yesu Kristo yivugiye wenyene, ni ijambo Yesu Kristo yavuze abwira abigishwa, ababwira ngo unyizera ibikorwa jewe nkora azokora n'ibibiruta, ngo kuko jewe ngiye kwa Data. Haleluya. Amaze kuva mu isi yabwiye abigishwa ati gende i Yerusalemu murindire ico Data yasezeranye. Baragenda bariyugarana mu nzu hejuru, barindira mpwemu yera. Yesu Kristo amaze gushika mu ijuru ku munsi ugira 10, arungika ico yasezeranye ngo haza igihinda arico mpwemu yera. Mpwemu yera yuzura intumwa, baca barasohoka batanga gushinga intahe bavuga ivyo Yesu Kristo yakoze. Niho intumwa
Petero ari kumwe na Yohana baduga mu rusengero bagiye gusenga, bashika ahantu ku rushengero, bashika kw'ibaraza basanga ikimuga kiremaye kimaze igihe kinini cyane, cyari kimaze imyaka 40, ari kimuga cyakuriye aho nyene gisega, gitangura kubaraba kibahanga amaso, bibaza yuko hari icyo bagira bamuhe. Ariko Petero ngo amuhanga amaso, wamufata ukuboko, wamubwira ngo icyo dufise turakiguha. Imana ishimwe cyane. Avuga ngo nta feza n'izahabu dufise ku kuvyumvira, ariko icyo dufise turakiguha. Mu izina rya Yesu haguruka. Ubwo no kica kirabaduka kirashinguka. Haleluya. Kitangura gutembera, n'ibirenge bica biratera bijamwe inkomezi, ingingo zicamwe inkomezi, atangura gutambuka asimba shima. Haleluya. Ivyo ni bimenyetso bigaragara yuko abamwizeye baca bahabwa ubushobozi budasanzwe, bagakora ibitangaza nk'ivyo yakora, ndetse ngo tuzokora n'ibisumba ivyo we yakoze. Imana yacu nishimwe. Harandi majambo ari mu butumwa bwiza bwa Mariko igice cya 16 ku murongo wa 16 nyene, haravuga ngo uwizera akabatizwa azokizwa, ariko utizera azotsindwa n'urubanza. Imana idufashe cyane. Ngo uwizera akabatizwa azokizwa. Hatangura kwizera, umaze kuduza ukwizera utera indi ntambo kukabatizwa, hanyuma ugakoreshwa ibidasanzwe. Imana ishimwe cyane. Ariko tubonye ijambo rikomeye cyane, ijambo riteye ubwoba, rivuga ngo ariko utizera azotsindwa n'urubanza. Imana nidufashe. Bene data, byoshoboka yuko ukora ibyiza, byoshoboka yuko atani ibyaha ukora, ariko ugasanga nturizera uwo mwami. Nagira ndakubwire yuko urubanza rukurindiriye. Hari urubanza rukurindiriye wowe utarizera umwami Yesu. Rero umaze kwizera, uca uduza ukwizera, hanyuma Imana ikagukoresha ibidasanzwe. Ngo ariko utizera azotsindwa n'urubanza. Imana nidufashe cyane. Nagira ndakubwira inama mwene data, nimba utarizera umwami Yesu, uyu munsi ufata ingingo yuko umwizera, winjira mu muryango w'abana b'Imana, winjira mu muryango w'abagiye gukoresha ibidasanzwe, w'abagiye gukoreshwa ivyubuhizi. Imana ishimwe cyane. Turabona ngaha Yesu Kristo avuga amajambo akomeye cyane, atunyizera ibikorwa jewe nkora azokora n'ibisumba ivyo nakoze. Imana idufashe cyane. Mwene data, ndakubwira inama, nimba utaramwizera umwami, umwizere kugira ngo nawe ukoreshwe ibikorwa bidasanzwe. Imana nishimwe cyane. Harandi majambo ari mu Baheburayo igice cya 11 ku murongo wa 6 havuga ngo kandi utizera ntibishoboka kwayihimbara, kuko uwegera Imana akwiye kwizera yuko iriho igaha impera abayirondera. Imana nishimwe cyane. Haleluya. Ngo kandi utizera ntibishoboka kwayihimbara. Mwene data, ntibishoboka gushobora guhimbara Imana utagira ukwizera. Kandi ngo acaho impera abamwegera, abamukunda, abamwizeye, abamurondera. Ngo kuko uwegera Imana akwiye kwizera yuko iriho. Uwegera Imana wese, umuntu asenga wese, akwiye kwizera yuko iyo Mana yacu iriho, kandi ngo ihimpera abayirondera. Imana yacu nishimwe. Mwene data, ndakugira inama kuno mugoroba. Haleluya. Cyane muri kino gitondo, bivanye n'igihugu uherereyemo, wewe uriko wumviriza buno butumwa bwiza, wizera Imana kugira ngo igukoreshe ivy'ubutwari, kugira ngo igukoreshe ivyubuhizi. Imana irarondera abayizera. Imana irashaka abayizera, irashaka abizera uwo mwami Yesu kugira ngo bakoreshe ivyubuhizi. Yesu Kristo avyagiye mu ijuru iburyo bwa Data. Haleluya. Arakurindiriye kugira ngo mwizere, akuzuze ubushobozi, akuzuze mpwemu yera kugira ngo ushobore kumushinga intaye. Imana nishimwe kugira ngo ushobore kumushinga intaye no kumuvugira, no kuvuga ubutumwa bwiza, no gukiza abagwaye, no kubohora ababoshwe na wa mugwanizi. Haleluya. Yesu arakurindiriye. Fatangura nawe utera intambwe umwizere. Nimba utaramwakira, wakira umwami Yesu
mu bugingo bwawe. Umaze kumwakira ushigara kumwizera, ugira ukwizera muri wewe uhamye gushitse, hanyuma zo gukoresha ivy'ubutwari. Imana nishimwe cyane. Reka ndagusengere mwene data, wewe wifuza kwizera umwami Yesu, wewe wifuza kumwakira, umwakire. Wewe wamwakira utagira ukwizera, Yesu akongereza ukwizera kugira ngo ukoreshe ubutwari. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe n'ubushobozi, ijambo ryawe rirarema. Mu izina rya Yesu Kristo, waravuze ngo ibikorwa wakoze abazokwizera bazokora n'ibisumba ivyo wakoze. Natwe turi hano kubishingira intahe yuko Mana yanje, mwami wanje Kristo, ukwizeye umukoresha ibidasanzwe. Urakoze, turagushimiye. Utugirire neza twese, ugirire neza umuntu wese akumva ubutumwa bwiza, kandi mwami utwongereza ukwizera. Icubero kibi cawe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen. Yesu abahezagire bene data. Imana ishimwe. Amen, amen.